ijya piano turayigurisha canke naho tuyigumiza muri Bad Boy kugira undondere umukiriya none nagomba tubikwakwanye rega reception kubafara irakenewe kuraje narimaze kujamo muri isanganiro inshuro zishika zibiri bidacamo bidakunda ariko Imana yarabonye ati uyu ni umwanya mwiza wa Double J rekana waronke arabikwiye nuko Double J ariko araraba yibaza wari kiye kintu yoba yarasubije aho bahiganwa Big Fizzo ndabizi avuze akajambo avuga kamwe akajambo Fizzo yakubwiye ukironka award gutelefone utazopfa bibagiye nakaya ambwiye ati mugurazi ikintu kimwe ga Juste Gael ikintu kimwe nabonye nuko iri muri isanganiro award zikene nka zitatu canke zine zigenze nkuko abanyagihugu bari bavyifuza na cyane iyo uvuze ati isanganiro zibiri cyangwa zitatu ushatse kuvuga nkane nandi bari babikwiye apare wewe ndakubwira ko ari Double J dufuse ku murongo VP Double J yo fresh sana bro urameze fresh man ndameze neza ngo kuva uronke piano ngo ijwi riguma rimera neza kama dawa utinda kimoshi Double J ndakubwira ati Kongs sala gutwara isanganiro award 9e edition ndagushimiye nanje imbere ya vyose ni na Double J yo musi yaje yambaye ikoti twari bibonye bura nepase afara nepase muri mu bintu vya RFM yaraberewe cyane ko kwambara ikoti ntiyari bwabikore wiyumvise gute kwanza wambaye ikoti ugacitana gashimwe cyari kintu gikomeye cyane ariko evenement ingene yariteguye umva hari ahantu haza guhurira abantu b'abashefu benshi inzego zitandukanye umva n'ahantu umuntu atari kuneglige uko byari kugenda kose n'ahantu umuntu yari kuza yambaye basi nk'umushinga ntahe mu bandi bagabo nyene ukicara bara n'abandi baririmbyi bose benshi kwanza bari bambaye amakoti amashati basobetse neza umva kigwaro kuza guiteka mu Tanzania ubwo muri FM ni gwaro guiteka Suko mvuze ariko biratandukanye kubera yari VIP ukuntu kandi binjira ku ma invitation cyo kimwe na hajyanye umukeneye wese kuza kuraba yaza kuraba ajye binjira ku ma invitation hari abategetsi batandukanye hari ababosi batandukanye urumva byari bitandukanye gatoya ariko sikuvuga ko byari bigayitse umwese arasi ntumbero yahaye ikintu Double J indirimbo yabaye umwaka yitwa Nofa sinokubaza ibyo ababosi mwahuriye inyuma y'ijya piano ko tubasha watwaye mega no kubaza ibindi wazi ibyo ushaka Double nta mubosi yakugomye cyangwa umubosi kazi yakugomwe ivyo biri nyuma ya kamera ivyo biri nyuma behind the scene ni behind the scene Double J ukicandika Nofa waruzi ko iyo ndirimbo ishobora kugeza hano hantu Double J yumvise gute indirimbo Nofa ishoboye guterura indirimbo zose zasohotse mu mwaka muri radio isanganiro kuri jewe ni umunezero udasanzwe ni iteka ridasanzwe natewe navuga ko byanteye intege cyane zo kubandanya nkora bisumba bijya nakoze umva je nkikora iyo ndirimbo sinigeze niyumvira ibya isanganiro award kubera hari izi myaka myinshi itwara abantu bose bavuga ati abantu bamaze kumenyekana wamenga nta mahirwe dufise cyane ariko je nakoze indirimbo yari ifise ubutumwa ndibaza byahuriranye nuko ubwo butumwa muri kino gihe bukenewe cyane kuko biravye kino gihe cyane cyane abajene turi mu bintu by'ibirori cyane ari gihe twiyibagira tukibagira
gutegura akazoza kacu tukibagira ko ari twe Burundi bw'ejo. Urumva indirimbo yaje mu gihe gikwiye, mu mwanya ukwiye, message yaje hageze. Urumva naho bari kuyihungira. Amakuru avugwa hari abantu munyi bavuze ngo isanganira wanje ngo hoba habaye gusuma ngo jiri ngo yoba ita proclamer. We kubwawe bivuga kwiki? Umva izonye kubera ari ibintu byabijanye n'ingene abantu bateguye ibintu Jesse sishobora kubimenya, sishobora kuvyinjiramo cyane, ariko je icyo nzi cyo nuko kuva bwa mbere mu majwi nari imbere cyane. Sinzi ko babikurikiranye nko kuri Facebook canke Instagram canke no mu ma message, abantu baravota cyane indirimbo Nopfa kubera barayikunda kandi babona irimwo message bivanye n'ingene isanganiro ikora. Kenshi barara indirimbo irimwo ifise message yubaka canke ihanura. Urumva je nari mfise amahirwe kuva kera, ariko sinari bwabe ko nshobora gufata ikibanza cya mbere. Ariko wambaye ijya kote bari kuyikwima kweli? Dabo biraje kugubi dasanzwe isanganiro award urayitwaye iguha izindi nguvu. Ni na Dabo J twavuga ko ari na award nibaza ko ariyo ya mbere ku rwego rw'igihugu ronse. Dabo J niki kintu bikwigishije kuri no ndirimbo? Binyigishije ko umwese afite umwanya wiwe, binyigishije ko patience ikenewe cyane mu kazi kose dukora mu buzima bwa misi yose. Umwese afite umwanya wiwe, sinuze ubabare ngo no munsi ngo arundi ngo arawusibi. Menya ko nawe munsi wiwawe ukaronka. Kora je narimaze kujamo muri isanganiro inshuro zishika 2 bidacamo bidakunda, ariko Imana yarabonye ati uyu ni umwanya mwiza wa Dabo J, reka nawaronke arabikwiye. Dabo J ariko araraba yibaze wari kiye kintu yoba yarasubije aho bahiganwa. Iki kintu nibaza ko nabasumbije cyane cyane n'amajwi. Abafan baratoye cyane ijya ndirimbo, abakurikiranye cyane cyane kuri Facebook barabona ko like ndi kure cyane ya kurusha abandi. Amikino naco nibaza ko cyamuhaye amahirwe nuko yari indirimbo ifite message ikomeye kandi isanzwe iri hit muri no mwanya, kandi isanzwe ikundwa cyane. Umva nibaza ko ari mu bintu byo byarampaye amahirwe ya Dabo ni wibanire bivuga ati nindirimbo ifise uburyohe burenze ubukene urabona. Ibyo by'uburyohe byo murabizi gashiste gaye je narawemereye ko atandirimbo mbi nzo kwigira nkora gushika mve kuri nose. Izopfumireka kuba hit, ariko izoba ari indirimbo ikomeye cyane, izoba ari indirimbo nziza. Niko biri kiretse yayi ni mwari gusorana na wa wundi inbox yo gurani. Dabo biraje kugumiza dasanzwe uratwaye isanganiro award. Ni na Dabo J amaze kuja mu mahiganwa menshi cyane, habaye ibintu byinshi. Nike kintu wobwira umwana yifuza kuba nka Dabo J, umuntu n'umwana yifuza gutwara ama award akomeye, yifuza yuko indirimbo ziyo zikundwa nk'iza Dabo? Icyo n'umuhanura no gukora cyane, kandi ikindi naco kiba gikenewe no kwigirira confiance wenyene, kubera wowe utizeye wewe nyene muri wewe, abandi bo hanze baza mu nyuma. Wowe nyene n'umutima wawe uvuga ati iki kintu ndakeneye kugishikako, ndagikunda, ndizeye ko ndagishoboye, uzogishikako. Tubona gukora cyane, gusenga. Urumva igikorwa cyiza ntaho bogihungira. Ikoze vyika naho umuntu yokubanira gute uvuga ati uyu muntu sindamukunda, ariko yakoze ikintu cyiza, tuvyemera yakoze ikintu cyiza. Yeah. Ni Dabo J kumwanya gumaduha ibikorwa bidasanzwe, ariko utubazo dusa n'utwanyuma gurana akiri umutumire. Dabo, niyo migambi yakazoza ka hafi tugiye two kwitegako?
ya migambi yakazoza ka hafi ndiko ndategura album Imana ifashije izosohoka uyu mwaka bikunze bigenze neza. Ya sindirimbo nyinshi ziri mu kuza vuba, ndetse collabo na Bruce Melody benshi barabizi, remix ya Kwiti Kwiti umwanya wari wose turashobora kuyirekura. Hari indirimbo nyinshi cyane ndibaza ntacyo muzomburana. Mbega utavuze ya featuring ya Jena wewe? Yonye natabanga kwanza. Iyo ni surprise. Dabo ijya piano turayigurisha cyane naho tuyigumiza muri Bantu Boy. Kugira ndondere umukiriya none. Nagomba tubikwakwanye rega reception kuba fara irakenewe. Yenda cyayifise kwanza nzo shaka nyene nze ndiyigisha nyene pole nta wamenye none igahosanga mu myaka iri imbere nanje mbaye muhinyanyuze. Hari kintu wakoze tutari tumenyereye kuri stage baraguhamagaye ucuhamagara na Kiriko. Ya cyatumye ndamuhamagara nuko nawe harimo ingufu ziwe muri kijya gikorwa. Kubera twarayi ni indirimbo yiwanje ariko yararirimbyemo, umva harimo ingufu ziwe, harimo ingufu zo wakoze audio, wakoze video, team nzima Bantu Boy barashizemo ingufu cyane. Umva agashimwe saki wanje jenyene nako umufana wese yarashigikiye ko nsinda nako abafanzi ba Bantu Boy, abafanzi ba Double J, abakunze muziki ndundi muri rusange. Big Fizzo ntari Bujumbura. Ubwo bumbaze nshaka kubaza akabazo. Kubwa ubona byari bikwiye canke ntihari bwagire ko ndagatwara? Mon frère agashimwe jewe naho ntovyishura kuri micro, wewe nyene nyishura hisi. Dabo man ari ubushimwe butagugwa. Mugurazi ikintu kimwe ga Juste Gael, ikintu kimwe nabonye nuko iri muri Isanganiro Award zikene nka 3 canke 4 zigenze nkuko abanyagihugu bari bavyifuza. Na cyane iyo uvuze ati Isanganiro 2 canke 3 ushatse kuvuga nkane nandi bari babikwiye apare wewe. Oya ababizi barabiza, babivuga barabiza, ariko ni sawa tu, ni bon. Big Fizzo ari mu mujyi wa Dar es Salaam ari gukina film A Life to Regret hamwe na Kim Arstein. Warabaterefone urababwira ati mpapi meze uko basaza piano natashe y'imiliyoni 5 mu nzu muri Bantu Boy. Nibo batanguye kundondera bankeza, barashimira nyene kubona niteka ku muryango wose, kubona amajoro turara yishuwe, umuntu naho yo guhijana akabwira ati je niyo mfise ndagushimiye, wakoze ikintu cyiza cyanshyize ku mutima, uracakira kandi biraguha ingoga zo kubandanya ukora. Rero ibintu nk'ivyo si ibintu bitoyi cyane, no turabishima. Murabishima. Big Fizzo ndabizi avuze akajambo avuga kamwe atuma gigimizwa ariko yahejeje natagigimizwa cyane. Akajambo Fizzo yakubwiye ukironka award gutelefone utazopfa bibagiye nakari. Ambwiye ati ibi bintu bibaha ikigwa, patience irakenewe cyane mu buzima. Patience irakenewe cyane gose. Ibaza ko umuntu agize patience hamagakora cyane, umwanya wiwe uragera tu agashika ku ndoto ziwe. Niko biri, ntavyo kwihuta, ntavyo guhuruduka, no kwitonda ugakora akazi kawe neza, abazogakunda bakagakunda. Ni Double J bibandanya bikomera ku nguvu zidasanzwe, ariko imbere ko nakira umutumire Double J waduhaye mu mpera z'umwaka uraduhaye indirimbo Nopfa, ariko Double J inyota ya hit zawe turazirindiriye. Simbe nk'abamenyesha makuru guhagomba asohoke hit. Igisasu.
Dabo ni ibintu vy'impwe bindi impwe mutuyironke ryari ga Dabo Ebana mugani wabo bandi ngigisasu Jendi baza ni nyuma ya Ramadan wera bana agira injiremo amafungo y'abamizilma numva kandi nawe akaba abakunzi b'umuziki wanje rero sinovanga ibintu numva ndarindiriye nk'ukwezi kumwe hama ndabasukemo ikindi gisasu lakini man trophy raryoshe ndakimoshe morale usigaye ufise isumbi ya Sioni bikwereka nyine ko umuntu aba atari ko atamba yirorera bikwereka nyine ko ufite abantu bashigikiye ivyo ukora kandi bavyemera kandi bibashika ku mutima wumva nivyo dukorera twese Dabo reka sona burati Kongs akajambo gasunika rugi brother akajambo gasunika rugi no gushimira abantu bose bantoye gushimira ama media yose yansapotinze kuva nkiri muto kuva nkiri Gitega gushika n'ubu uracari kumwe ndabashimiye cyane no gushima Imana umuryango abavyeyi n'ibiki byose amandabemereye ko nzobandanya nkorana ingufu nyinshi ibindi bikorwa byinshi birenze biri mu nzira sinzobatahazi Dabo reka nagucibira ndamukiriza kiri kunizera kuba ariko arakura kiri kurizohera ko muri bukureha uvuze ngwise Muzati kiri kunizera kuba ariko arakura umugare waruze uwitwa Dogo wasigaye yitwa Hirindi kiri kunawe nizere ko muri ko murareya Kuni hatari yabaye muremure yavyibushe sinzi iryo zina ko rigumana mu mwaka Asante sana akiri umuda mukiriza Timbati boy yose ati Kongs sana ni kintu gikomeye cyane gifise impwemo asante sana Double J Yeah, thanks bro, thanks kabisa. Wana kwa kundi halila kwa bro kwa kundi hali vyama sikomera vyama sfatizira